Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Urubanza ruzocibwa na CVR ntasubirwamwo. Umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR ubu ufise ububasha bwo gufuta canke gusubiramwo imanza zaciwe na CNTB. Gufuta impapuro ndangatongo abantu bafise kandi amatongo barimwo atarayabo, ariko vyose bakabikora babanje kubisaba inama nshingamateka. Ikindi nuko urubanza ruzocibwa na CVR hari ntasubirwamwo kuko atayindi sentare n'imwe yo mu gihugu ifise ububasha bwo guhindura urubanza rwaciwe na CVR. Ibi bikaba vyemejwe n'inama nshingamateka kuwa mbere igenekerezo ry'umunani ndamukiza 2024. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi kuva hatangura isekeza muri komine Giteranyi iri mu ntara ya Muyinga ryo kurondera abadandaza bose baguze ibigori vy'abanyagihugu biciye mu manyanga muri ca kigo Anagesa. Bamwe mu badandaza bakiriye ibigori vy'abanyagihugu bababwira ko amafaranga bazoyaronka bariko barahunga. Akarorero hakaba ari umwigeme Uwimana Everine muri kino gihe atazwi irengero ryiwe bivuye ku manyanga yakoze mu kugura ivyo bigori vy'abanyagihugu muri ico kigo nyene ca Anagesa. Bikavugwa ko hashobora kuba yaraye ayanyaze. Amakuru dukura ngaho muri komine Giteranyi hakaba ari uko yoba yaragiye atwaye n'ibitabo yahora akoresha. Abo banyagihugu n'agahinda kenshi bati uwo mubona amufate hace yitabaza inzego z'igipolisi kimwegereye. Babandanya bamenyesha ko abamubona bokwirinda kumunyegeza ngo kuko uwo bazosanga yaramunyegeje bazoca babona ko bafatanije uwo mugambi mubi wo kwiba abanyagihugu. Ni mu gihe ikibazo c'igurishwa ry'ibigori mu kigo Anagesa kinyegeje ibintu vyinshi n'ibiriko biraba i Buganda mu ntara ya Cibitoke ngo nakajoreza. Mu gihe hirya no hino mu gihugu harangwa amarira n'imyidogo yerekeye igura n'igurishwa ry'ibigori mu kigo Anagesa, aho usanga ico gikorwa kibamwo amanyanga n'igipfungu bisize ubwenge mu ntara ya Cibitoke na cane cane i Buganda hoho bavuga ko ibiriko biraba hari akamuna. Akarorero gatangwa muri iyo komine ngo ni ukubona hari abari bajejwe kugurira ibigori abanyagihugu ngo baraciye bahindura bakaja mu vyo kwikorera urudandazwa bakoresheje ayo mafaranga ya leta. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi umugambwe PPD gira ijambo urongoye na Leonidas Hatungimana hamwe n'umugambwe MSD bahejeje gusohora itangazo bamenyesha abarundi n'amakungu uko inkuru imaze iminsi ivurwa atariyo. Nk'uko tubisoma muri iryo tangazo ryatewe ko imikono n'abashingantahe babiri ni ukuvuga Leonidas Hatungimana wa PPD gira ijambo ndetse na Alexis Sinduhije wa MSD, bamenyesha ko haheze iminsi hatangajwe amakuru n'ibimenyesha amakuru bimwe bimwe ajanye n'igurwa hamwe n'itangwa ry'imipanga ku mbonerakure izokoreshwa mu kwica abantu na cane cane muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Bakavuga ko mu migambwe iwabo ngo bafashe nkama ayo makuru ngo baraheza imigambwe PPD gira ijambo na MSD baca bashira inguvu mu kugira amatohoza yimbitse. Vyinshi mu vyo bashitseko muri ayo matohoza ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV hama nyene ukabandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko urubanza ruzocibwa na CVR hari ntasubirwamwo. Umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR ubu ufise ububasha bwo gufuta canke gusubiramwo imanza zaciwe na CNTB. Gufuta impapuro ndangatongo abantu bafise kandi amatongo barimwo atarayabo,
ariko byose bakabikora babanje kubisaba inama nshingamateka. Ikindi ni uko urubanza ruzocibwa na CVR ari ntasubirwamwo, kuko ata yindi sentare n'imwe yo mu gihugu ifise ububasha bwo guhindura urubanza rwaciwe na CVR. Ibi bikaba vyemejwe n'inama nshingamateka ku wa mbere igenekerezo ry'umunani Ndamukiza 2024. Inama nshingamateka y'u Burundi ikaba iheruka kwiga integuro y'ibwirizwa nomero 1/ubusa 22 ryo kuwa gatandatu Munyonyo 2018 rihindura ibwirizwa nimero 1/18 ryo kuwa Rusama 2014 rishinga umurwi w'igihugu ujejwe gutoza ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Ububasha ufise abawugize, uko utunganijwe n'uko ukora mu gihe CVR yari yaserukiwe na Domine Banyankimbona, umushikiranganji w'ubutungane. Igenekerezo ry'umunani Ndamukiza 2024 hari ku munsi wa mbere, Domine Banyankimbona yamenyesheje ko ikiringo c'umurwi w'igihugu wari ujejwe gutatura amatati y'amatongo ndetse n'ayandi matungo carangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022, kandi hariho imanza 35,000 wasize udaciye, arico gituma umurwi CVR uhawe ububasha bwo kubandanya ukurikirana imanza zasizwe na CNTB. Umurwi CVR rero uzoba ufise ububasha bwo gufuta canke gusubiramwo imanza zaciwe na CNTB, gufuta impapuro ndangatongo abantu bafise kandi amatongo barimwo atari ayabo, ariko vyose bakabikora babanje kubisaba inama nshingamateka. Ikindi nuko urubanza ruzocibwa na CVR ari ntasubirwamwo, kuko ata yindi sentare n'imwe yo mu gihugu ifise ububasha bwo guhindura urubanza rwaciwe na CVR, kuko nk'uko umushikiranganji w'ubutungane abivuga, intumbero y'ubutungane bunywanisha butandukanye n'ubutungane bwo mu masentare. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa, nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko ikibazo c'igurishwa ry'ibigori mu kigo Anagesa kinyegeje ibintu vyinshi n'ibiriko biraba i Buganda mu ntara ya Cibitoke ngo nakajoreza. Mu gihe hirya no hino mu gihugu harangwa amarira n'imyidogo yerekeye igura n'igurishwa ry'ibigori mu kigo Anagesa, aho usanga ico gikorwa kibamwo amanyanga n'igipfungu bisize ubwenge. Mu ntara ya Cibitoke na cane cane Buganda hoho bavuga ko ibiriko biraba ari akamuna. Akarorero gatangwa muri iyo komine ngo ni ukubona abari bajejwe kugurira ibigori abanyagihugu ngo baraciye bahindura bakaja mu vyo kwikorera urudandazwa bakoresheje ayo mafaranga ya leta, nk'uko ico gikorwa cari categuwe kikongera kigashirwa mu ngiro na leta y'u Burundi mu ntara zose z'igihugu, aho leta yashinze igiciro c'ibigori ku munyagihugu wese abishoye ko azogurirwa ku kiro kimwe amafaranga agera ku 1,700 y'amarundi, bagaheza bakabigurirwa n'ikigo Anagesa muri komine Buganda. Ico gikorwa co kugurira ibigori abanyagihugu cari cahawe uwitwa Tarisise Yamuremye nk'uwubikurikirana ku rwego rwa komine yose. Hanyuma Dieudonné Ntirampeba yarajejwe kubigura muri zone ya Gasenyi, mu gihe muri zone ya Ndava naho uwarajejwe kubigurira abanyagihugu yari uwitwa Patrick Tuyishime. Abo bose bamaze guhabwa amafaranga y'ikigo ca Anagesa kugira ngo bashobore kugurira ibigori abanyagihugu, baciye bashiraho imigwi y'abantu bakorana, nabo baca bashwara mu mihana y'abanyagihugu batangura kugurira ibigori abanyagihugu bakoresheje bwa buryo bw'ikigo Anagesa ku giciro gito c'amafaranga 1,000. Uwo bahaye menshi bakaba batamurenza amafaranga 1,200 canke 1,000, bagaheza bagaca babizana ku kigo Anagesa bakandika ko vyaguzwe kuri ca giciro ca leta 1,700. Akamaramaza ni ku barimyi bo mu ntara ya Cibitoke baretse kubigurisha mu manyanga bakabijana muri ico kigo ca leta Anagesa, mu gihe bari bamaze hafi ukwezi batubitse umukanda mu nda inyuma yo kumva ko amafaranga yabonetse, bikaba vyarangiye bataronyejwe n'urwa Kongo kugira ngo basumire imiryango akunyu n'utundi twanyenerwa, kuko bagize batya babwirwa ko amahera yaheze. Amakuru abo banyagihugu babwirwa ngo kukaba ari uko habaye manka y'imiliyoni 11
muri kino gihe hakaba hari umwe mu bari bajejwe kugura ivyo bigori ni ukuvuga Dieudonné Ntirameba yaraye ijoro rya mbere mu gasho ka komine Buganda bagatangazwa no kubona bariko barakorerwa ibintu nk'ivyo kandi iyo ntara ya Cibitoke isanzwe ivukamwo umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika uwo nawe ngo akaba yaheruka gutanga gasopo ko abanyagihugu bategerezwa kuronswa amafaranga yabo atakirinze gusabwa nk'uko amakuru dukura ngaho mu ntara ya Cibitoke avuga n'iryo hagarikwa n'ipfungwa rya bamwe n'abandi mu bikekwa kunyuruzwa amafaranga ya Najesa ngo hariko habamwo igipfungu n'akamwana wa mama ivyo bakabivuga bafatiye ku kubona Ntirameba Dieudonné yarajejwe kubigurira muri zone ya Gasenyi wenyine nayo abandi bose bidegemvya noneho akajogeza ngo kukaba ari ukubona uwitwa Yamuremye Tarisise yarabijejwe ku rwego rwa komine yose ngo yarafashwe agapfungwa umwanya urume rumara hanyuma agaca arekurwa agataha arekuwe na musitanteri wa Buganda asanzwe hari Somambike wiwe arekuwe na musitanteri wa Buganda hasanzwe ari Somambike wiwe ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza